Nitwa Hagabimana Prince nkabamba mu Rutana mfise imyaka 13 ivyashikiye navyo banteye gerenade baciye muri iryo joro banjana kwa muganga uwo twaryamanye nawe ekara niyo yamushikiye ku kuguru ntivyanyoroheye cyane gusa uwabitumye wese namugiriye imbabazi. Murakoze cyane je ku mazina nitwa Igiraneza Cyril nkaba ndi umwe mu bavuzi bo muri hôpital regionale Igitega akaba ari na jewe nafashije Prince ya kugira mubona kuri no munsi abashitse nga mu kumutabariza mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda no mu gusubiza mu zabaziteshejwe hanyuma ne badufashije kugira dushike ngako kiri iki kigo Patrick Ngoga. Uyu Hagerimana Prince ya avuka mu Rutana ku musozi Rutana hanyuma abavyeyi baragize ivyago y'abanyina y'abase aritaba Imana bitumwe n'isanga yagiye imodoka aha mubona kandi Prince ya ameze nk'imfuvyi ko yari kumwe na wundi musaza we umwe na wene akabari ahandi hantu arerewe hanyuma mu nyuma uwamutoye amusabira indaro Igitega arumva abavyeyi ko batari bakiri kumwe bamaze gutandukana ku bw'umubiri aho ivyo vyago byahavanye umushikira abagizi ba nabi babasanga mu nzu abatera grenade hari mwijoro nko mu masaa 8 y'ijoro niho bamushikana Prince ya mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega bikuru bihuza akarere ko hagati mu gihugu Gitega mu nyuma Imana iracana aravugwa mugabo asigara buze ivyo rero twamubona agerageza kumutabariza ncajya no hino nico gituma mubona yoba yashitse ngaha muga byatumwe n'ukuntu mushanganje bujeje gufatana mu nda no gusubiza mu zabaziteshejwe bacu bagerageza kuduha umuco badufasha aho yoshoye kuronka ubufasha. Ego murakoze cyane mu majambo make nuko tuzi yuko ubumuga buza ku muntu asanzwe atavyiteguriye akamure twotera leta nuko yobandanya kwitaho abagendana ubumuga kuko nabone nabantu nk'abandi bagasubira kwiyumva neza kuko nk'akarorero twararavye nk'uyu mwana Prince ya iyo batamwitaho yari guhavana ajya n'ibindi bibazo byo mu mutwe kuko ihahamuka ryari ryamufashe trouble mentale yumva byamufashe tosaba rero yuko leta yobandanya iziragira neza ishika kuba ari wese ubona yuko afise ubumuga nk'ubwo kandi twobasaba yuko leta yogwiza ibigo nk'ibi kuko nko hagati mu gihugu usanga ibigo nibike murabona hari haba imisozi bashoboye kugira ivyo bibazo bakabura ukuntu bashoboye kuba botabarizwa twosaba yuko bosha nka bajya twita ba point focal ku mitumba itandukanye hagati mu gihugu kugira baze barafise ibibazo nk'ivyo amaheze babafashe. Byukuri novuga yuko twebwe nta mahera twatanze n'ubufasha biciye mu gushigikirana no gufatana mu nda leta kigoro yagize ubushikiranganje n'ubwabuze tubuti reka tubereke ukuntu ko nawe n'umwana nk'abandi hama baradufasha ko sino twe nta mahera twari kuronka tworiha rero iciza kirimo nuko ukubitubere bitugendekeye mu kumuha bino bikoresho nsimburangingo orthèse na prothèse ni byiza kubera ko n'abandi mu misozi usanga bagira ubumuga nk'ubwo bakabura ukuntu byoshoboka ko bashoboye kuronka ibikoresho nk'ibyo kubera ndose igikoresho cyo kugendera ko hari abandi batabifise ariko Imana yabimpaye Imana ni muyezagire. Twagomba dushimire bimwe by'imvamutima ubushikiranganje buryo bwo gufatana mu nda no gusubiza mu zabaziteshejwe hanyuma tugaca tugaruka kandi tugashimira Fondation Ngoga yoyo iguma ikora yitanga itiziganya mu kurondera abantu bagize ibibazo nk'uko kugira ibafashe kandi ibikoresho ikabibaha tangorane bite kandi ku mwanya ukwiriye. Turabashimiye cyane gose abakozi bose n'abatwara Fondation Ngoga murakoze.